reka nsure kandi bayikaze mwese mwahise mu kudukurikirana kandi kuri micro muri kumwe na King and Cool. Uno munsi rero nasuye kandi kugaruka ndabazaniye n'amakuru mashasha n'amakuru y'abaririmbyi b'abarundi basanzwe babarizwa hano iwacu, n'amakuru kandi dukesha imboga zitandukanye aho musanzwe muziko nsanzwe ndabegeraniriza amakuru ava hirya no hino. Kuba ariko baradukurikirana ntimwibagire like, share, comment, abari bashasha ntimwibagire subscribe kuri channel yacu ya Indundi TV kugira ngo n'ayandi makuru nkaya ntaze abacike. Ikindi nacyo twababwira nuko mushobora kudukurikirana ku mboga zacu dusanzwe dukoresha kuri Facebook ni Indundi Magazine, ni Indundi page, kuri Instagram ni Indundi Mag, kuri Twitter ni Indundi Mag naho nyene. Mushobora kandi no kunkurikirana jewe kuri aho nsanzwe nkore imboga zose nsanzwe nkoresha yaba Facebook, yaba Instagram, yaba Twitter, hose wandika ijambo King Yan Cool ushobora guca uturonka bitabagoye. Inkuru ya mbere rero tuza kuvuga inkuru zibiri gusa, inkuru y'umuririmbyi Lolilo n'umuririmbyi byitwa Farious, n'indi nkuru ya Emery San aho yari karavuga ko hari abaririmbyi batakivuzwa n'abaririmbyi babihebye. Turaza kumvisha abashaka n'amajwi y'abo baririmbyi uko ibintu byagere. Inkuru rero ya mbere nko ndababwira ni inkuru y'umuririmbyi Lolilo aho yaganira na mugenzi wacu yitwa Misho Miracle akorera ikinyamakuru Ejo Heza. Mu kiganiro bagiranye yamenyeshe yaragarutse kuri video ku majambo umuririmbyi yitwa Big Farious yavuze. Lolilo niwe yagarutse ku majambo Big Farious yavuze aho bahurira mu giteramo. Murabizi abantu batari bake mwarumvise mwaranabonye n'amavideo, murabona n'amafoto aho Big Farious na Lolilo bari kuri stage bariko bararamukanya. Abatari bake murabizi ko aba baririmbyi uko ari babiri basanzwe bivugwa ko basanzwe batumvikana. Ntitubizi by'ukuri ko batumvikana kubera ko ubajije umwe kugira kundi bimeze uko abazunda akakubwira ko atakibazo afitanye n'uwundi, ariko cyane Lolilo niwe yarakunze kuvuga ko Big Farious ari umu hypocrite. Ngira ngo batari bake mwaravyumvise, mwaramukunze no kuvyumva rero umuririmbyi Lolilo avuga ivyo bintu. Lolilo rero muri ico kiganiro yagarutse ku vyo Big Fizzo yavuze aho yamusanga muri concert akabona Lolilo akoze ari kararirimba ico bakunze kwita live music, nubwo ngo aririmba ari kumwe na band atagize biga vya playback ngo amushe muri CD cyangwa amushe mu ndirimbo. Noneho Lolilo akora indirimbo zitari nke zirenga 10 nkuko avyivugira muri ico kiganiro bakoranye na Misho Miracle. Muri uyo mwanya rero wose rero ngo Farious ngo yaratangaye cyane kubona uno muririmbyi yaras abizi gukora ivyo bintu, ariko ngo we akaba ataryo yarasanzwe aziko uno muririmbyi azi. Lolilo kandi akaba yabivuze kandi mu gihe heruka kumenyesha baheruka kumubaza kubijanye n'ubutumire bwiwe imbere ko tugaruka ngahari kamwe ndabumvishe iyo audio uko Lolilo avuga agaruka kuri ayo majambo, ukuntu avuga ayo majambo kubijanye nico Big Farious yamubariye. Umviriza ko Big Fizzo n'umucuranzi nanje nemera nkunda mugenzi kuva kera, twatanguranye umuziki kuva kera tukiri bato. Shubuye turamaze gukura, dufise abana, dufise abagore. Yambonye yari kwa mbere kuri Gera Plaza mu Kamenge, araduga kuri stage nyene ambwira Lolilo, nasinzi ko babonye ako ka video, arambwira Lolilo ikintu koze no musi sinarinzi ko uririmba gutya, vraiment ndakubaha kandi ndagukunda cyane, iki kintu koze nikizova kivuye mu mutima, ntabwo narinzi ko uririmba live. Rero wanyerese nabonye indirimbo ya mbere live, ya kabiri, ya gatatu, ya kane gushika ku ndirimbo ya 12 uriko uririmba live, uranyemeje. Nanje ndamubwira vraiment merci beaucoup, ça me touche aussi, kinini cyane kubona umucuraranzi apprécia kundi umucuraranzi gake cyane. Ego ikintu koze nanje ndakubaha kandi ndagukunda, urabizi kuva kera ko twatanguranye tukiri bato, vraiment ça me touche beaucoup. Ego murumva ko Lolilo yereka avuga ati no mu majambo ya nyuma hereje koko asanzwe mubaha kandi ari no muririmbyi batanguranye kuva kera. Abatari bakere murabizi ko hagati y'aba bantu babiri bisanzwe bivugwa ko hariho rivalite iteye ubwoba kubera ko umwe atemera uwundi, kubera ko peut-être ngira ngo kubera ko batanguriye igihe kimwe canke basanzwe baziranye kuva kera. Ikindi no muririmbyi yagarutsemo muri iki kiganiro bakoranye, yagarutse ku bikorwa ari karate kuri ko afise, yavuze ko
hariho abantu batari bake bariko baramurondera kugira ngo baze bakorane ibiteramo hirya no hino. Yongera kandi amenyesha ko haba muri South Africa hehe na hehe naho nyene bariko baramurondera nkuko nari kubabwira. Rero kandi yagarutse ku bikorwa ariko arategura, avuga ko ataca ashobora kubivuga ko kinini atari management banje kwanza kumuha uruhusha hamwe n'amatariki canke ibibanza byaho hantu azokorera ibiteramo mu misi zari nka hamwe ikiza coronavirus kivuye mu nzira. Yavuze ko azobanza kwanza ari management banza kwanza kumushira kubimubwira imbere yuko abikora. Yanagarutse no kuri management shasha afise, avuga ko Brian Smith atandwe amukorera amasanamu ari manager wiwe nkuko amazigihe ariko arabivuga, ariko ngo uwundi mushasha yabonetsemwo ni umuntu bita Amiri Pro, nawe nyene ngo yagiye muri list yaba manager uno muririmbyi asanzwe afise. Ikindi rero yagarutse cane bamubajije kubijanye n'umwana wiwe w'umuhungu bafitanye na Loriane, aho uno mwana w'umuhungu amaze kumukoresha mu ma video atari make. Bamubajije nimba by'ukuri umwana ariko asa n'umucira inzira, ati sindiko ndamucira inzira, ariko ni ikintu asanzwe akunda kandi ni ikintu cyuko turagerageza kugira ngo tumushiremo buke kuko umwana bifata umwanya kugira ngo abifata, ariko ngo arinza bifata ngo bitigera biva mu mutwe. Ikindi yavuze nuko uno mwana asanzwe akunda igitari, ngo ariko aragerageza kugira ngo arabe uko byoshoboka kugira ngo iki gitari bakimwigishe neza, ko yaramaze no kumutorera umwigisha ariko aramwigisha. Ikindi mwokwibuka nuko no muri rindi mwibuke neza ko yari yaratumiwe inyuma y'iyi video, inyuma y'iyo concert rero karavuga mu wa gatandatu wakurikiye Big Farious yarafise ubugeni yarafise ubugeni, akaba yashira habona amasanamu y'indirimbo ubusa, akongera kandi agaca agira na anniversaire kuri uwo musi nyene. Uno muri rero ngo yari yaratumiwe muri urwo rubanza, ariko ntiyabasha gushika kubera ikibazo c'uko manager wiwe Brian Smith yarafise umuvyeyi wiwe yari umuonkle wiwe yari yitavye Imana, kandi no muvyeyi wa Brian Smith nawe nyene akaba yaciye agwara ico gihe, ngo nico gituma atabashije gushika kuri ubwo rubanza. Iyindi nkuru twabategurira munsi ni inkuru y'umuririmbyi Emery Son, aho uno muririmbyi kandi kuri mikro ya Mishu Miracle naho nyene yamenyesheje ko hari abaririmbyi batari bake baririmba neza kandi bakora neza, washaka bamwe ari n'abashasha hari n'abakera, ngo bariko baragerageza gukora ibikora inka, ariko ngo abamenyesha makuru batari bake hano iwacu amakosa yose yajya kubamenyesha makuru ngo badashobora, batariko baravuza indirimbo ziwewe, ngo ivyo kuri we ngo abifata ibisanzwe, ariko ngo bariko baragerageza kuraba uburyo bwose bushoboka kugira ngo izo ndirimbo zibashe kuzovutwa. Ngo ikimubaza cyane nuko abamenyesha makuru ubwabo ngo bamutera intege, bakamubwira ko aririmba neza, ko yandika neza, ko akora amasanamu neza, ariko ngo indirimbo yasohoka iyo ndirimbo ikavuzwa umwanya urumero mara, noneho bigatuma iyo ndirimbo itabasha kumenyekana cyane. Binashoboka ko ari naco gituma afise n'ama views make kuri YouTube, afise n'abantu bake kuri Instagram. Birashoboka, sindiko mvuga ko bishoboka ari byo, ariko birashoboka. Ukurikiranye ivyo ariko aravuga, ndogerageza kumurondera, ariko ntibyoroshe, mbwa nzogerageza kumurondera kugira ngo tuganire, atubwire by'ukuri uko yibaza kuri ico kibazo. Abaririmbyi rero yaravuze abaririmbyi batari bake, aho yagarutse ku baririmbyi ba kera, ku baririmbyi bashasha, harimo bamwe avuga ko bahevye umuziki complete mu kubera ko indirimbo zabo zitakivuzwa. Harimo ba Meloveness, harimo ba Randre Gateka, harimo n'abandi benshi yagiye aravuga, harimo kandi n'abandi baririmbyi ngo batakivuzwa, barakora ariko ntibakivuzwa. Barimo ba Mbidata barabagize imisi bariko barakora, barimo barimo Best Life, barimo we, barimo ba Double J, hamwe ngo na team na bamwe mu bari muri team ya Bantu Boy nabo nyene badashobora batakivuzwa neza uko bibereye. Umviriza uko nawe nyene yabishikirije. Hariho Arafo navuzwa, hariho Black G no kumuhamba baramuhanze, hariho Rarijo agumaso wowe yasohoye n'indirimbo z'Imana, Imana imufasha asohoye kumuvuza. Hariho Fabilove numva ko hip hop zabye kumuvuza. RFM ni mu radio rega atuvuza avuza abaririmbyi bose. Mugabo urumva iradiyo imwe hariho n'izindi ziza kuvuza. Fabilove avuzwa.
hariho generation yacu ya kera ho barabahejeje hazwe Satubi baravuzwa hariho abandi bana barimba izo batavuzwa hariho Double J Double J navuzwa bya very pretty ijya ivuzwa muri quartier hariho ijya timu ya Bantu Boy abavuzwa ni bake hariho harababihevye abona waheze umuziki wacu hari witwa Aime Loveness uramwibuka wo muri Mirotime yarahevye fatavuzwa yaravuye kubiheba aramanikira igahanza urumva hariho witwa Madiba uramubona akojeje n'umurango mwumva he n'ubu arafite indirimbo nshasha mbwa ntavuzwa hariho witwa harabandi babiri ni Landry y'umuyinga ugira muheruzi ni gateka byo yarabihevye hariho timu yitwa Best Life Music urabaheruzi ababa mu ntibakora ntibavuzwa ni ibintu by'amabuto bafyonda urumva haro nundi muririmbyi yaramaze iminsi agifatamwe neza Embida yaramaze iminsi agifatamwe neza urashatse kumwumva asora ku kwezi ntavuzwa none nibibazo ego murumva rero ko kameme hari abantu bamwe agaruka ko akavuga ko abo bantu bo bakihagaze bo muri generation iwe nka Sadbi ntituramenyereye by'ukuri nimba nuhe mukenyero Sadbi bakoresha mu gihe bayimirisa ni bose basanzwe bari ngaha kandi nabo nyine bariko barakora ariko bo batavuzwe ariko Sadbi akabandanya mvuzwa ni kubera iki bigenda gute ikibazo kiri hehe mbega ikibazo kiri kwa Sadbi ikibazo kiri kwa Emerisa ni ikibazo kiri ku menyesha makuru niyo twari ikibazo nzoganira ko na bamwe mu menyesha makuru nganire ko na ngeregeza no kurondera Sadbi nawe nyine ubwira ngo abitubwire ko atubwire byinshi kuri ico kintu ubona ko ntibyoroha ko umuntu amuronka mugabo nzogerageza ndamurondere kugira ngo agire ico abitubwiye ko amakuru twari ko n'abateguriro naya ariko ikindi nabwire nuko muri kino kiganiro Emerson yagiranye na Mishumi Rap nuko yagarutse ku ndirimbo afite indirimbo nshasha ariko arategura arafite na album nshasha ariko arategura kuzoshira habona ngo ntizeye ko abantu bazokuba bamenyesha makuru bazoyivuza cyane ariko arafite ngo hariho bamwe harimo amaradiyo amwe asanzwe amuvuza ariko ngo yizera ko rero ngo izogira ikintu ifashije muri imwe mu ngigo yafashe zo kugira ngo baze indirimbo zabo ngo zizoshobore kuvuzwa n'ubwo abantu benshi bazimenye ngo ashobora kuzofata imodoka ngo hamaga akazunguruka igisagara cya Bujumbura kugira ngo atange indirimbo ziwe aziha abantu bose canka zishire ku ma filme canke mu gisinzi ahantu hose hashoboka kugira ngo abantu bose babimenye. Emerson afise indirimbo nshasha ariko gusohora ni mukubitire ku rubuga rwe rwa YouTube, ku rubuga rwa Facebook, kwa Instagram hose ni Emerson murashobora kumutora ko kugira ngo mugire like, mugire share, mugire comment kandi munakurikirane izo ndirimbo ziwe mumenye byinshi ibyo uno muririmbyi ariko aradutegura canke ariko arashaka ko ariko arashira ahabona. Uno muririmbyi kandi mwibuke neza ko ari umuririmbyi afise ibikorwa sindirimbo nyinshi z'umurengera amaze gusohora kubera ko hari igihe yigeze kubasohora indirimbo imwe canke zibiri ku mwaka kubera ko ico gihe twavuga ko yarakimenyekanye kandi abantu bari bagehurumba ibintu byiwe byari byoroshe ko indirimbo y'umara umwanya muremure ngira ngo sico kimwe n'ubu navyo ni tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro twamutumiye kugira ngo gire byinshi abi itubwirako. Ntimwibagire kugira like, kugira share, kugira comment nkuko nababwiye mu ntango ufise iciyumviro mushobora gucanika ngaho munsi muri commentaire ushobora kugira icyo shikiriza twandikire ngaho munsi muri commentaire mugire share ino video kugira ngo abandi nabo nyene batigeze baronka akanya ko kugira ngo bumvirize ino video nabo nyene bashobore kuronka akanya ako kuyumviriza. Naho butaha nkundi munsi nkana mango ntimwibagire kuja kudufollowinga kuri Instagram, kudufollowinga kuri Facebook, kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube eka nibindi byinshi navyo nyene ntimwize kubigira kubikora. Naho butaha nkundi munsi nkana mango nizere ko butaha muzoba muri benshi muri kumwe dukurikira.